tableau. Namugire design iyi tableau kugira ngo akontemple nzela natire yinjire mu bindi birere kugira ngo abandanye kwezwa. Yanditse ko Dios Mukadesh 3e edition, ni kuvuga n'amakeke ariko aratangaza edition ya gatatu. Na hivi vyandiko vyose ni Dios Mukadesh, niko mutabibona neza hivi. Mukadesh Music yatanguye en 2019 ariho nakoze edition ya mbere. Sinari nzi neza yuko nzobandanya nkora ama edition mugabo après twashogira ubwo buntu turaronka iryo yerekwa yo gukora ama edition avec izina Dios Mukadesh. Nariko ndavuga aho Dios Mukadesh yatanguriye c'était en 2019. Hama ico ciyumviro vy'ukuri nigishingiye ku ishengero canke ku wundi muntu ari iruhande yanje, ariko iciyumviro gishingiye kuri jewe nyene nka Kelia Riziki azwi nka Mukadeshi nyene. Ndakeneye gusohoka, ndakeneye kuja kure, nimbona kazoza mfise, singene yuko ndavyigumizamwo, singene yuko biguma hano nyene, no, ndakeneye yuko bisohoka. Nubwo ndi Umurundi mugabo turakeneye yuko dusohoka tuje kure, kandi ndizera neza yuko Imana izobidufashamwo kugira ngo kizobe ari ikintu kiri internationally mu buryo bwose busagutse, kuko n'amasapoti tuzoyaronka. Vyuka TV. Muri zinaburo za kino gikorwa abandi bitakunze ko bashika ngacanye ko bashaka gushika mu mwanya ni Isana Media na Menya Media. Ama byose turazenza yuko byose kuri twebwe abizera dukoperaniza hamwe kugira ngo tuzane ibyiza. Sinzi yuko twabyaguka kugira ngo dushime Imana, dusenge kugira ngo dutangure igikorwa kuri uno munsi. Tumusifu kugira ngo dusabire senge ashira mu maboko y'Imana cyo igikorwa cy'uno munsi. Turagwa icyubahiro mwizigene ko aho Kristo Yesu yabizi neza kuzokuka kibanza gushima Umwami yuko twaciye mu mayira atandukanye, turaturinda uratuzigama mu bwawe no Mwami twasite muri cya gihe muri programme d'essence y'ubwiza kuba ni natwe ijuru ry'ubwuru bw'ubuzima bwacu muri iki kibanza kuyagira kuri iki kibanza kimazi no biye bisaza Mana yacu tubashigara amahoro ubuganga bushike kutugaza mu izina rya Yesu, amen. Naye bazagire ni gikorwa kirimo ibikorwa byinshi. Mu nteguro harimo n'ikigene mubona kuri uno munsi, kuko integuro zimwe ziriko ziraranguka. Kino gikorwa ni gikorwa gitumirira abakuze abato ko bakwiye kwezwa. Rero kubw'ivyo reka duhe ikaze aba bamenyesha makuru bamaze gushika nuko wabitanguye bivuze. Reka duhe ikaze koresha umwanya, ndazi yuko amaze gushika. Hanyuma na Burundi Gospel TV nabo nyene bumve yuko bisanze muri kino kibanza, hamwe na Voix d'Espoir nabo nyene turayiha ikaze muri kino kibanza, hamwe na Vyuka nayo nyene turayiha ikaze. Twongera kandi duha ikaze namwebwe mwashitse muri kino kibanza
groupe izokorana na mwene kino gikorwa Kenya nayo nyene turayihaye ikaze abatumire badasanzwe namwe turabaha ikaze rero nibaza yuko mwese ubu atanumwe yumva complexe yo kuba muri kino kibanza. Yes ashimwe. Yes ashimwe kandi turasubiye kandi kubakira muri kino kibanza tunaryoherwa kuba mwaje kudushigikira hano kuri no munsi uri hejuru umunsi udasanzwe nico numva notangurira ko ariko kandi bagije kumpa umwanya kugira ngo tuyage canke tubabwire bimwe mu biranga bino bikorwa turategura aho nagomba ntangurire kwanza ku majambo dusanzwe dukunze gukoresha ijambo rya mbere kaba ari Mukadesh irigira kabiri rikaba Mukadesh Music irigira gatatu ikaba ari Dios Mukadesh. Murumva neza yuko muri aya majambo yose ndiko ndavuga hari ijambo riguma gisubiramo Mukadesh Mukadesh. Hari bamwe bashobora kuba batazi ico risigura canke insiguro yaryo nyezina gimbitse cyane kugira ngo dushoboye gutahura. Iri zina Mukadesh ni izina riboneka mu rurimi rw'Igiheburayo ariko nkunze kurikoresha mu nyuguti z'icongereza aho ari izina ry'Imana risigura ngo ni Imana ituma twezwa, c'est l'Éternel qui te sanctifie et rend saint. Aho turaba no mu gitabo c'Abalewi igice ca 20 ku murongo w'indwi kugeza ku murongo w'umunani aho ariho tubona aho Imana yivugiye yuko ariyo ituma twezwa, ariyo ituma dukugwa ko ivyaha dushobora kuba twarakoze canke bimwe n'ibindi. Iryo niryo jambo nkunze gukoresha cyane. Hakacaboneka iri jambo rigira kabiri rivuga ngo Mukadesh Music. Mbega Mukadesh Music ni giki? Mukadesh Music numugwi w'abantu bari hamwe kugira ngo bamfashe muri rino bango Imana yashoboye kumpa, muri rino bango Imana yashoboye kunshiramwo. Bari hano nk'abantu nk'abasatirizi bamfasha mu gutegura bino bikorwa vy'Imana spirituellement, donc mu buryo bw'impwemu kugira ngo twigishe n'abandi bantu ibijanye n'uku kwezwa tuba turiko turavuga. Sinkwiye kuvyigumizamwo jewe ubwanje kuko jewe ubwanje narabitahuye ariko ya d'autres abari abandi bakeneye gutahukirwa uku kwezwa tuko turavuga. Mbega gukorera Imana muri uku kwezwa bifise akamaro akahe? Gukorera Imana muri sainteté bifise inyungu iyahe muri buno bwami bw'Imana? Rero niyo mpamvu twama dutegura bino bikorwa nkuko mubizi kandi tukaba turategura na kino gikorwa arico kintu ca gatatu ngiye gusigura. Dios Mukadesh ni activité iduhuriza hamwe kugira ngo tuvuge vya bindi bitwigisha ivyo kwezwa kuko no bivugiye mwibarabara ariko nivyo nkunde kuko ikibanza ni gitoye. Niyo mpamvu canegura iyi activité ya Dios Mukadesh ndayikora mu ma edition mu myanya itandukanye kugira ngo twigire hamwe twigishirizwe hamwe ibijanye na kuno kwezwa. Hama nkuko yampaye akanya kugira ngo nagure neza z'umwihariko ibijanye na Mukadesh Music. Bisanzwe Mukadesh Music novuga yuko ari nka departement kuko sinifuza yuko nguma mu vy'impwemu gusa ariko ndakeneye yuko nagura imbibe bimere nka vyitwe bihabwe izina Mukadesh Foundation kugira ngo nzobe mfise amashami atandukanye aho nzogira iyi Mukadesh Music nyene, nzogira na Mukadesh Conference na Mukadesh Family. Muri Mukadesh Conference so dufise imyanya myiza yo kwigishwa turondera abantu bashaka kutwigisha
uhereye mu psychologically mu buryo bw'ubwenge mu buryo bwo development communautaire mbega abantu bakwiye kwiteza imbere gute kuko iyo des gens bamaze kubona ko bakijijwe baca bibaza yuko ubuzima bwose buhagaze usanga umuntu aragwaye bambwira ati ja kwa muganga ati oya Kristo Yesu azonkiza uzopfuko nyene uzovanga kuri nosi ukigwaye mu maso nyene canke ukimeze uko nyene rero turakeneye guhindura mentalite y'abantu atari mu buryo gusa bimwe mu gusa ariko ari abandi bantu bakeneye ubufasha mu buryo bw'umubiri ariyo mpamvu hazobaho amaseminaire arizo ama conference mental health canke support psychologically support kwigisha même nutrition iyo des gens batazi yuko gufungura ari ikintu gikenewe ku mukristo yinjiye mu mpemu c'est comme si arahejeje no turakeneye gufungura neza kugira ngo uronke amagara meza kuko ushobora guhimbaza Imana amagara yawe atameze neza rero ni n'amashami menshi dukeneye kudevelopa dukeneye kugira hama n'iki cyanyuma mu Kadesh family hari abantu bari mu ishengero bakeneye ubufasha biragoye kubwira umuntu ubutumwa bwiza ashonje biragoye kubwira ubutumwa bwiza umuntu amerewe nabi habakenewe acte kwanza yo gufasha kugira ngo n'ubutumwa bwiza ubutwari umuntu bushike direct atabihome biri hagati vy'inzara no kubura ivyo umuntu yambara rero en bref nivyo murakoze Ima turashimiye Mukadesh kumwe nadusiguriye Mukadesh mu ma branche atandukanye cyangwa mu bisata bitandukanye tuzeza yuko abajournaliste turi kumwe cyane abo turi kumwe muri no conference ko bazagira umwanya wo kubaza ibibazo kugira ngo batahure neza aho batatawukiwe neza yabisigwe neza Imana muhezagire amen kama kibaza sinzi yuko tworonka akanya k'ibibazo aho ushobora kubaza ibibazo bijyanye n'ibyo asiguye kugira ngo asigure kandi bivanye n'ikibazo mwabagiye sinzi ko ari umuntu ufite ikibazo kugira ngo tubane dutahura neza murakoze amakeri turakoresha ikibazo kingaha baramaze gushima kwanza cyumviro barabakeye ikibazo rero kiri cyumviro Kadesh cyavuze ryari ishingiye ku rusengero cyangwa ari umuntu yazanye icyumviro bitandukanye n'imigambi y'urusengero murakoze cyane kubw'ikibazo mujije kutubaza Mukadesh Music yatanguye en 2019 ariho nakoze edition ya mbere sinari nzi neza yuko nzobandanya nkora ama edition mugabo après twashogira ubwo buntu turaronka iryo yerekwa yo gukora ama edition avec izina Diose Mukadesh nariko ndavuga aho Diose Mukadesh yatanguriye c'était en 2019 hama icyo cyiyumviro by'ukuri nigishingiye ku ishengero cyane ku wundi muntu ari iruhande yanjye ariko icyiyumviro gishingiye kuri jewe nyene nka Kelia Riziki azwi nka Mukadesh nyene yego murakoze yego arakoze yagerageje gusigura neza akoresha umwanya kibazo yabajije kibaza ko muri se mwake mutahura neza kandi bibitse ubundi afite ikibazo urashobora ari ubundi afite ikibazo hari inyuma amen mega mubyumviro byawe ushaka ariko kumbe Mukadesh izokoranga mu Burundi nyene canke imbono yawe ushaka yifishika no muri Kongo ishike muri Tanzania yego yose dese no hanze y'igihugu y'Uburaya canke ushaka nyene ahanyene mu Burundi murakoze cyane suko ntakunda Burundi ndabukunda ariko turakeneye gusohoka Bibiliya nivuga neza ngo nimugende mu mahanga muhindure
abantu bose kuba abigishwa banje, bisigura ngo ndakeneye gusohoka, ndakeneye kuja kure, nimbona kazoza mfise, sinkeneye yuko ndavyigumizamwo, sinkeneye yuko biguma hano nyene, no, ndakeneye yuko bisohoka. Nubwo ndi Umurundi mugabo turakeneye yuko dusohoka tuje kure, kandi ndizera neza yuko Imana izobidufashamwo kugira ngo kizobe ari ikintu kiri internationally, mu buryo bwose busagutse, kuko n'amasapoti tuzoyaronka. Barya abantu bera nibo batanga uburyo buboneka, rero bisaba yuko nsohoka hariya nyene kugira ngo bashigikire kino gikorwa. Murakoze cyane. Namugire design yi tableau kugira ngo akontemple nzela natire, yinjire mu bindi birere kugira ngo abandanye kwezwa. Mani mwezagire. Hanyuma dusabe tugirwa ko wamuteguriye keke arashobora kuza ayimuhereza sisiko. Ufungura neza kugira utuntu twiza dutuma uhema neza, iri muri ganuze ninde yanditse ko Dios Mukadeshi 3e edition, kuvuga n'amakeke ariko aratangaza edition ya 3. Na hivi vyandiko vyose ni Dios Mukadeshi, niko mutabibona neza hivi. Kwa adresse bayitanze bikwiye, tubasaba yuko mwotumira bagenzi banyu, dusaba yuko mwotumira hirya no hino abafise abagenzi mu Facebook, mutumire, mutange ubutumire kugira ngo icyo gikorwa kizokwitabirwe n'abantu benshi. Murakoze. Vyuka TV.